36 nukuvuga gushika ubu umwimbu urakwiye kirese utwo tubazo nababwiye tw'ubuhinga tushika ukabona gucikagurika abantu baca bibaza ngo none ko amatara kiga kandi deje yavuze ko umwimbu ukwiye hariho uko gucikagurika kuhari ni ibikorwa twokwita mu gifaransa optimisation no guhuza amaparametre yazananye n'ivyuma bishasha vy'ijya gituro nivyo twabisanzwe dufise nk'ubu hari ikintu bita cha selectivité ingene ama poste areagissa abona iko habaye pane no kuvuga rero ivyo bikorwa nje turakora muri no minsi kugira ngo les parametres zarisanzwe ziri ku bituro vyacu twari dusanganywe nakijya gituro gishasha bibe byose bibe bimwe bikore cyo kimwe umuhora mushasha twubatse umuhora wo mu mugambi Kamanyora Bujumbura ubandanya gushika ahanga kuri RNE uciyo gituro cyo mu Rubirizi rero kubera agatronso ko kuva mu Rubirizi uja kuri RNE byasaba ko duhindura umuhora rusanzwe uhari kugira tuwagure duhereze inguvu yo gutwara umuyaga nkuba uvuye muri Kabuya 16 wegura na Ruzizi ya kabiri hamwe n'uwo ndi mushasha twiteze uzova muri Ruzizi truwa byasaba rero yuko gatronso tukagura tumaze ukagura rero kugira tukagure byasaba yuko tubanza turahiga umuyaga nkuba wava kuri ku muhora wa Gahongore aho tubanza kuwucisha twaca tuwucisha rero muri uwo mugambi harimo kubaka igituro ca Rubirizi igituro kinini cyane gishasha cyubaswe mu buhinga bugezweho bigasa ko umuyaga nko tubanza kuwucisha muri ico gituro rero ico gituro ko yari gishasha isanga gifise amaparametre cyazananye bisaba yuko ayo maparametre tuyaregra neza agahura n'amaparametre twasanga dukorera ko ku bindi bituro no kuvuga rero ubu uko gucikagurika kuhari ni ibikorwa twokwita mu gifaransa optimisation no guhuza amaparametre yazananye n'ivyuma bishasha vy'ijya gituro nivyo twabisanzwe dufise nk'ubu hari ikintu bita cha selectivité ingene ama poste areagissa abona iko habaye pane nk'iyo dufise dukorera ko ngaha mu Burundi twasanga dukorera yari amasegonda 2 n'ibice bitatu mugabo bijya vyuma byazanye byo byari 0,0004 seconde murumva ko ari bito cyane akadefo kose koboneka nakatobari akagorane ko tuma haba ingorane ku vyuma yo kubera ifise umwanya muto cyane ya poste yaca ireagisa n'ingoga igaca ikuramwo rohezo yose ikikanga ko habaye pane mugabo rero ubu rero turiko turafata ayo maparametre mashasha tuyahuza nayo twari dusangwe dukorerako tugira mu optimisation nukuvuga rero ivyo bikorwa nje turakora muri no minsi kugira ngo les parametres zarisanzwe ziri ku bituro vyacu twari dusanganywe nakijya gituro gishasha bibe byose bibe bimwe bikore cyo kimwe cyo ko turimwo twiteze neza yuko nk'inyuma y'indwi 3 zabaye nyinshi ivyo tuza twabihejeje kira noneho nuwo muhora turiteze neza kuzoba waheze umuyaga nkubo uva mu Gahongore uzobushika utabanje guca muri ya gituro cha Rubirizi uzoza directement ushikira ngaha kuno gituro turiko cha RNE minduka abene gihugu bazobona nuko bazoronka umuyaga nkuba uri stable umuyaga nkuba utacikagurika kuko kijya gituro twavuye ko ni gituro kinini rero hariho nk'amakaritsiye amwe azoza ararahurirwa abivuye kuri ya gituro cyari ya mu Rubirizi twovuga nk'ubu nka depart fabrimentale izo biva hariya depart Carama izo biva hariya n'izindi zose zoza no kuvuga rero impinduka niya twovuga nuko tugiye kuronka ibituro vyinshi bituma tugaburira abene gihugu ata encombrement ibaye no kuvuga yuko abene gihugu azoronka amatara akwijere parametre hari ibintu bavuga by'amashite dotation ivyo tuzoba twabikuyeho no kuvuga tuvuze mu kintu mashite dotation urabona nk'uturungika tasyo ingana na munzu volte amajana 220 mugabo iyo igituro kikure ya y'umwene gihugu no kuvuga za volte amajana 220 zishikayo sanga hashitseyo nk'amajana 2 na 10 hari na mbere sanga turiko turaronka 190 mugabo kukugwiza ibituro bituma rero umuyaga nkuba ushikira bene gihugu ari umuyaga nkuba ukwije ibisabwa
ata perturbation ishobora kuboneka, ata mashittation ashoboye kuboneka. Ivyo twosaba bene igihugu icambere nuko bomenya yuko atakora umurete atamenya iriki. Muri uno mwanya turimwo turiko turamenya iriki dukora umurete. Harabaye ibibazo mu maplanification y'imyaka yahera. Kuko ivyo bibazo bitahaba izi ngwane zinzari gushika. Iyo bakiyumvira yuko kuva mu Rubirizi gushika ngaha kuri RNE tuzokubaka ubundi muhora mushasha ushika ngaha, iri bigo izi ngwane zari kuhaba. Mugabo maplanification y'imyaka yahera ntibavyiyumviriye. Abene igihugu hari guca imihora barahubatse. Nico gituma ubona rero twace duhindura uwo muhora twawushirako imirongo ibiri barusanga ari umuhoro. Ico nobwira bene igihugu nibumve yuko turi mu ihinduka rikomeye cyane mu itangwa ry'amatara no mu igwiza ryayo. Hanyuma kandi ico nobwira bene igihugu nibamenye yuko nk'ubu twatanze imizibukiro ahantu hazoca imihora bareke kuhubaka. Kuko nk'ubu mwabonye aho twagiye turaca benshi twarababomoreye twahaye imizibukiro, kandi muri myaka yahe baravuga yuko bari barari umuzibukiro, nubu bariko barasubira kuhubaka. Nk'ubu nko mu Cibitoke twaratanze imizibukiro, nubu bariko twumvise ko hari bamaze kuja kubaka munsi y'insinga, kiraza kubaka munsi y'insinga. Rero abene igihugu nibumve bakurikize impanuro zitangwa n'abajeje intwaro n'abafundi nk'abatwege. Iyo tubabwiye duti kirazira kuja munsi y'insinga za Regideso, bavyumva ko kizira kubaka munsi yazo, bavyumva ko kizira. Kuko nk'ubu mu vyana dutebeje wanagomba harimwo gutanga imizibukiro y'abene igihugu, kandi iyi koridoro kuva ngaha gushika mu Rubirizi iyo koridoro ari sangwa ihari. Mugabo abantu barayubaka, ari bajeje intwaro muri ico gihe barayubatse munsi, ntibanabuza abene igihugu ngo areke kuhubaka. Rero ivyo byose biratuma abene igihugu birabagaruka ko ukuntu byatwaye umwanya munininya, byatumye n'iri tanga ry'amatara ritagenda neza igihe kirekire. Iyo hakaba baramaze barakurikije nyene bategeza kubaka munsi y'imihora, ntivyari gutwara iminsi ingana guta, byari kuba vyaheze hakiri kare. Ubu turiko turavuga umwimbu dufise megawatt zirenga 136. Nukuvuga gushika ubu umwimbu urakwiye kirese utwo tubazo nababwiye tw'ubuhinga tushika ukana gucikagurika. Abantu bacabibaza ngo none ko amatara kiga kandi deja yavuze ko umwimbu kwiye. Hariho kugwiza umwimbu, hariho kuwutwara muri vya bituro, kuwitwara muri ya mihora no kubishikana ku bituro. Ivyo ni ibintu bitandukanye. Kuva ku bituro no guhereza bene igihugu distribution. Rero hariho mu Gifaransa production, transport et distribution. Habaye akabazo muri bimwe muri ivyo bitatu, umwene igihugu arabona ko bitari kuragenda neza. Mugabo muri production mu mwimbu ubu ni